munsi mukuru isiguro yawo nuko duheza tugahurira hamwe hama tugaheza tukiginana, ariko kandi dukengurukira Imana iyo yaduhamagaye, kuko Imana ariyo yadutoye igaheza ikaduha iyi ngabire y'ubuzima bwihevye muri ekleziya yayo, ikadutora muri ubu buzima tutanabikwiye. None rero wari umunsi mukuru kuri twebwe, duheza tukaja hamwe nk'uko umweranda Papa Paulo wa kabiri mu kuwushinga yavyipfuje yuko abihebeye Imana bogaragaza vy'ukuri ubutumwa bwabo, na cane cane mu guhimbaza uyu munsi mukuru uhimbazwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, umunsi w'iherezwa ry'umukama, ko abihebeye Imana nabo baheza bakibuka yuko bihereje Imana, gutyo bagaheza bakabandanya bavyiyibutsa kugira ngo bashobore kubigendera mu buzima bwabo bwa misi yose. Ndahimbawe rwose kubera ko naho tuwuhimbaza kenshi umunsi wose urisa, igihe cose duhimbaza isabukuru tuyitegurira nk'uko yoba ari iya mbere, hanyuma tugaheza tugahimbaza dufise akanyamuneza, kuko kaba ari akaryo kuko natwe dusubira itoto mw'ibanga ryacu no mu butumwa bwacu. Icivugo c'uno mwaka twashimikiyeko ni kwumviriza ijwi ry'umukama riza mu gacerere k'umutima, kwinjira mu mutima wawe no mu gisabisho c'agacerere, kugira ngo dushobore kumviriza mutima atuyagira kandi atumenyesha inkuru nziza y'Imana, nako duheza tukaja gushikiriza abandi. Uko tuba dukoranye tuva mu miryango itandukanye, twambaye ubutandukanye, duheza tukerekana ko twese twubatse ekleziya imwe y'Imana, hanyuma tugaheza tugahimbariza hamwe umunsi mukuru, atari uko bamwe umuryango umwe ukwabo abandi ukwabo, ariko tugahura twese imiryango itandukanye murazi ko ari myinshi, hanyuma kandi tugaheza tukiginira hamwe iyo ngabire y'ubuzima bwihevye twagabiwe n'umukama muri ekleziya y'Imana. Mu bituzana haba harimo no gushingira intahe, ukwemera, na cane cane kwerekana muri ekleziya no kwanima urwaruka kugira ngo rubone yuko hari abihebeye Imana, rushobore kubandanya nabwo rutohoza kandi rwarabonye ahatandukanye. Akarusho rero nako ariko nobivuga. Turahimbawe cyane twebwe abakristo bo ngaha, twumva umengo ni umuhamagaro natwe twaronse kugira ngo ibibondo byacu bihurumbire ubwo butumwa, kuko nukuri umuvyeyi uwo ari we wese wo ngaha kuri paruwase, uwo wabaza yavuga ati nukuri bwa buri nuko bigiye kutwigisha kugira ngo duhamagarire ibibondo byacu bahurumbira ubwo butumwa, kuko n'iteka ridasanzwe. Muri iri himbazwa ry'uyu munsi mukuru turi muri meri ya Bujumbura, turi mu maparuwase arangurira ubutumwa mu gisagara ca Bujumbura, ni vikariya zibiri, vikariya ya Saint Michel na vikariya ya Gihosha. Uyu munsi rero twashimye kuza ngaha, twarabisavye hama baraheza barabitwemerera. Nta kintu kinini dufatira ko mu gutora aho tuja, ariko iyo tubisavye muri paruwase bakabitwemerera, turaheza tugahimbagwa, na cane cane aho tuba tutari bwaje, kugira ngo naho twashikana ubwo butumwa bw'uko abihebeye Imana bariho kandi ko barangura ubutumwa. Nk'ubu muri paruwase Ngagara hari imiryango ibiri y'abihebeye Imana ihakorera ubutumwa, Bene Mariya n'aba Oblate. Birahimbaye rero ko babona n'abandi bihebeye Imana benshi bangana gutya baje muri paruwase. Nagira ngaragaze akanyamuneza nagize abakristo bo ngaha bagize kubona twakira turonka dutegwa iteka na diocese ya Bujumbura, kugira ngo twakire abashitsi abihebeye Imana bagiriye umunsi mukuru hano iwacu, bagashimira Imana ku vyiza yabakoreye mu gukenguruka mu mwuka ya misa ngaha muri paruwasi yacu. Icatunezereje ca mbere gihambaye nuko twishimye kubona turonka aho tugeza intore z'Imana, bari abantu benshi cane, ku buryo tubonye isengero yacu yakiriye abantu nk'aba twanezerewe cane, tukavuga tuti ni ukuri umukama yatugiriye neza kuduha ahantu hagutse cane. Hanyuma tukaba twahimbawe n'ingene abihebeye Imana batoye ngaha, dushimira Imana musenyeri wacu yagize icyamara kugira ngo atore muri paruwase yacu. Abakristu rero turasabira cane ababihebeye Imana bose kugira ngo ubutumwa bwabo bwame busasagara ku isi yose tuje Kristo. Abo dusangiye iryo banga yakamo ndabatera ni karya batubwiye, ni karya twazirikanye mu nevene, kumviriza ijwi rya mutima tuyagira mu mitima yacu, na cane cane mu gisabisho umwe wese agira mu gacerere, gutyo niho umuntu aheza akamenya ico Imana imushakako, ico imuhamagarira n'ico imutuma muri bene wabo.
ico notumirira abihebeye Imana tumaze indwi tukizirikana, ndabatumirira koko kwisunga Yezu Kristu. Yezu Kristu umwami wacu akaba ari nawe yatwitoreye ubu butumwa turi munsi muri Ekleziya. Nkabatumirira rero kwama tumwisunga kuko tumuroye kure biraheza bikatugora. Ikindi ndabatumirira ni kuba koko umuntu w'umuco w'isi nk'uko twiriwe turabizirikana uyu munsi umwe wese ahari. Nkongera nkabifuriza kuyobokera Ekleziya n'imiryango yabo. Imiryango yose irafise burya ico Imana yayitumye. None rero ndifuriza uwihebeye Imana wese arangura neza ico yabereye muri Ekleziya. Tugire Kristo.